Salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez très bien. Bro, est-ce qu'on a maroni no ya gumanda yambaye canke ni sawa? Ni sawa, merci beaucoup. Sasa rero comme d'hab murabizi ni Alvin avec Carla. Ikiganiro ni Karababa. Karababa gapilipili nkuko maze kubona episode 1 2 3. Tugeze mu episode ya gatatu. Hamaze gusoka zitatu genre. Yego. Donc amaze gusoka episode zitatu ndibaza ku bantu bose bamaze kuzikurikirana en tout cas bamaze kubona ingene ikiganiro gikorwa byose. Ku batabizi navyo ikiganiro ni Karababa gapilipili, je veux dire turakubaza ama question hama si tu veux répondre ukishura udashaka kwishura tuzadushiramo ipilipili mu isambusa nyinshi donc udafite utwara on est vraiment désolé pour toi. Rero turagushiramo ipilipili ukayirya nyinshi cyane ukaniruka bishoboka atamaze tuguhaye mugabo wishuye tukakureka. Donc aha rero umutumire wacu uno munsi Carla nshaka nyine azo kumwakira umutumire no munsi. Okay, umutumire wacu nika Hosy Irakoze reka tumuha akanyaramutse abafanzi ba Best of 257. Hello, abakunzi ba Best of 257. Ngiyakabensha kuri Best of 257. Ikibazo nuko nje kubabwa. Igamiro waciye mu kindi kiganiro uno munsi mu kiganiro avec la voix originale et Carla. Muba ikiganiro ki special. Ntago ari ikiganiro nk'ibindi. Nawe nimba special kwa ko muje kumbaba. Nawe nimba wemeye kuza muri kiganiro nuko uri kuri special. Sha tuvugana ukuri. Kifani kiratwenza. Tuvugana ukuri ari biganiro utajamo. Ya, oya. Kare. Abantu sha mutokora naho. Oya. Bon, ntaco rero tukatubandanye. Amateka ya Hosy abantu bose barayazi siniko turinda kumupresenta ya Hosy amateka y'ibarazi donc maye nashani mumvuge nitwa Hosy Irakoze nkora kuri Seven Vibes nkora ibiganiro biryoshe muzoje kubiraba hama mfana babiri mbako mukangitse n'ipilipili abana banje bazaba bagize ikibazo munyumvike kuko ndi umuvyeyi. Icyasha mbere rero je ndibaza ava yuko abanza kurahira urayiko akabesha. Jewe Hosy Irakoze ndemeye kuvugisha ukuri rien que ukuri konyene byase ndagipilipili nta kundi. Merci kuko ukabesha ari ibintu byinshi cyane nkaje wo ndakuzi uruko ukabesha cyanduza amaboko utavuga rero arabesha. Icyasha mbere je ndashobora gutangura. Icyasha mbere ni Hosy urashobora kutubwira ayo winjize kuri YouTube ukwezi? Bashaka abantu bamenya umushahara wawe uba winjiye ku kwezi bashaka kugipilipili kugira ngo ariko ushaka ko babimenya bakumva ko ari menshi abagufasha ntibazosubira. Sa ngira ngipilipili urashobora no kwitwereka kuko uvuze ututwereka na access yawe amahera winjiye kugira tuyatubone ko ari byo ariko ubona ko tuyavuga urashobora kugipilipili. ngira ngipilipili. Bon appétit. Ça commence. Carla, tamu. Ndagowe. Nivyo bintu Gavin ungire kandi umugenzi wawe. Nta bugenzi ngaho. Yo. Habavye. Ariko shawuri professional. Cyemora kuciye ubwenge cyane. Naho nkavuga umushahara. Je naravuze. Ni n'umugore umugore ni yabivuze ariko je sinigeze ndabivuga. Umugore wanje yabivuze. Yo. Bon appétit Hosy. It's okay. Ndafise yitwara naho bye. Ndabira kukumara isambusa ndayima. Oya, ugiye parti ya pilipili gusa. Mwami Yesu. Simple. Amen. La deuxième question Carla. Urari kuri kunywa amazi. Wabye afise imyaka ingahe? 20 ans. Ufise imyaka ingahe? 27 ans. Urakuze bro. Respect man. Hari yagize ko turonka amafaranga yakari tujyaye. Kibazo cishyuwe neza cyane. Kibazo cya gatatu niki kintu kibisazi umaze gukora? Niki kintu kibisazi wakoze kugira uronke frambu cyo kubesha abana bawe ushobore kubeshamo abana bawe? Kibisazi? Jean du coup uvuga ati nagize ikintu kiri legal Ilegal? Nta muntu abura gukora ikintu kiri legal mu gihugu bro. Ushobora gusana pilipili mu isambusa biri legal on sait jamais. Bon, en fait niki kintu wewe wakoze? Utwari imodoka ntagira permis.
kubera amafaranga yari yo kuyigura ari menshi naco ndayakoresha ibindi en fait twavuze kugira ngo ushobore kubesha abana ntore sinakwishura natwara imodoka ntagira pm kandi biri legal ubu warayironse canke tuzogufata fise oya ikibazo ca kane Carla ni gute uramaze guposta amaproduit n'ibibanza bitandukanye imbundi genre vuga icakubihiye muri byose gusa wakuze kubera amahera kubera amahera ya ariyo naje contrat mbasinya mbwa nkavuga ibi bintu n'ukuri kw'Imana ikwera amahera ahubwo sino nabikora ndi oblige kubivuga ivyo bintu utari oblige kurya ipiripiri Sha nibiki hariho contrat ndazi umaze gushinga ukavuga iyi contrat vraiment irashishije zobona kiraheze sha sinibaza ego hariho ibintu vyo kuri YouTube tugeze gukorera publicité vy'ama video bagira mashe uko sinabitahura napfa kubivuga YouTube ni baturisha oya uno umuntu yabikora yaturisha kugira tumugire promotion ntavyo natahuye kubera za ibintu biri technique biri donc urumva byaranduhisha kumva sinabitahura wafuye kubikora juste pour amahera araryoshe amahera menshi umaze guhabwa n'uwo mukundana nangahe kuva aho watanguye kuja muri relationship tubwira umuhungu amaze guha amafaranga menshi nangahe umuhungu ntumuvuge umugabo uvuge nangahe ni wowe muhungu amaze guha amafaranga menshi kungabira amahera genre araja arampaye amahera menshi peu importe ya projet peu importe yaguha nka 500 iki cyarimo umuhungu amaze guha amahera menshi nta n'umwe nta muhungu aragwa amahera nta n'umwe dukundana apana umuntu ukuvuga igitsina gabo kwiswanise ngo umuntu mukundana umuntu mukundana nta amahera menshi umaze guhabwa n'uwo mukundana bisiri ko mu muzukundana bose nta muntu nayo umviriza erega uvuze menshi uvuze dushatse kuvuga umaze guha menshi kuba mumaze gukundana dizo nka jewe ntayo dizo par exemple jewe ushobora kubona arakundana n'ibikorwa byinshi ngo ugasanga nirna yarigeze kuma niwe amaze kuma amafaranga menshi ari hamwe kuruta yandi kurusha abandi ngasanga uwa mbere amuhaye twite umusanzu undi akazamuha nka 2 millions twatugatse ibintu yamuhaye menshi ayo mafaranga nimba ntayibuka nuko ngira ngo ashobora kwibagira umuhungu ashobora munzi amafaranga menshi yozi n'amafaranga menshi basimo kuva kuranga ayariyo yose mugabo arenze kuruta abandi bose nayo cyo ntayo kitubandanye aho ndabitahura bisuye kwasohoka n'abapuwa boy oya n'abapuwa boy share kare tubandanye ashobora guhikina atari amafaranga iga nico nyene amafaranga sote niyo kugura ikintu mugabo ni menshi aguye cyari puwa boy tuyigire shaya kuna n'abapuwa wapi dole amafaranga utegeza kuba warayahabwe ozi dizo nkajiwe dizo umukobwa amaze kuma amafaranga menshi ninde turaba ikibazo nuko sinzi ko ngene mwakibajije amahera n'ubu yashaka gusa twashaka kuba kundana n'ababiri uwa mbere kaza guhaye twate akaba yashaka kuguha twate nka 100 ariko akaba hari nk'undi baraguhaye nka 300 cyangwa 1 million genre mushaka mvuge nombre ya mafaranga biragoye vraiment biragoye ico kibazo kiragoye kora ko hari igihe umuntu aguha amafaranga aguha ibintu kora ko mwamukundana bitari muri ya genre y'amafaranga uvuga ati ararenze ku buryo uvuga ati amafaranga urayampaye genre ushaka kuvuga mu mutwe sino amakado barayatanga niko nyira sanzwe n'amafaranga cyo kibazo ndabona umengo kiragoye kwishura vraiment kuri kuri gute Carla muri liste y'abartiste batatu dushaka genre bandagoye bapange selon la meilleure alors Vania Ice Stanish na Monia Fleur okay ndabapange mu buhe buryo kuririmba neza cyane ushoboye atangura n'agakurikira nde wanyuma ninde bon kuri jewe natangura Estanish tangura Estanish hama abandi nibaza ko no baklasa sendo y'ibikogwa nibaza ko bagoye babiri kora ko basa nka bose ari abashasha kandi je bose mbona menga barabizi bose barazi kuririmba abo babiri basigaye Vania Ice na Monia Fleur kuba klasa biragoye kuko je kuri wewe mugapana kuri jewe biroshe kwa bose Vania Ice na Monia Fleur hariho difference bro difference yo kuririmba bose barimba neza bararutanamutse
bararutanga c'est pas ikibazo ukurikira naco yishuye neza ikibazo ukurikira ni kihe kintu kibisazi umaze gukora ku bw'urukundo agiye kurya umuceri ga ntaha ikintu kibisazi umaze gukora ku bw'urukundo soit cyiza cyangwa ikibi urukundo hariho ugwara hariho umara imisi atajya hariho ucashwa n'abantu bose ku isi hariho uca yisisida urashobora kuba warayisiside mani baragukura mu kanyuma basanga agira were baramuha amata ose jamais nicaye ikintu kibisazi kimaze gushikira kubera urukundo umaze gukora kibisazi soit ukanaryoherwa ukakura impuzu zose ukaja mu bararo ukirwa kubera kuryoherwa ose jamais bwa kibisazi naravuye mu Burundi ndaja mu Rwanda kubera umuhungu nta kindi kintu kibisazi urakora kirenze ico nico kintu nawe nyine uvuga sha wallahi nari nasaze numva bikwije neza nari nkiri muto nari nkiri umunyeshuri ubwa n'ubu vyibusura uravuga Hosy ça va nari nkwije mu mutwe neza aho merci ikibazo cishuye neza ikibazo kurikira en tout cas tugira cyane na kimwe bose ndakunda co kimwe bose n'aba besto banje ivyo bintu rero ni amakosa ku mutima akaba gahari yose oya nta kariho rero ku bandi peut-être mbwa kuri jewe abana bose banje bose ndakunda co kimwe ikibazo bikurikira jewe ngangari avuze ati ikibazo kikurikira ni umwana wawe witwa gute mbe wanyuma yitwa Kuri papa Kuri mwarahebanye oui ou non yego mwarahebanye yego ikibazo ca nyuma mu bantu mukorana muri Sarene ninde ukunda dufiswe ninde ukava mu makosi wanje uyu vraiment ndamwemera cyane uriya yicaye hariya Nuru kandi Nuru sha muharavanye kure ni besto wanje ikibazo kurikira wawe devye ufite imyaka ingahe twakibajije ufite twashase yego wawe devye ufite imyaka ingahe kandi ngaho turavuga ukuri ari diza urashaka kubivuga uzerega nta kibazo n'uwa diza arabadegereje ntureka nka gipiripiri okay Hosy la urafite ikibazo kurikira cyane namubaze atari banga umuntu witwa mwahebaye na papa ni banga mushiriyemo kwipira ikindi kibazo gikurikira oya nawe yasuwe ikindi kibazo gikurikira Hosy zamutsamo musomera ubona amarege byagenze gute wari usanzwe ubizi nyiri uca witwara canke wacu komindura uko wakomeze nk'abandi wari usanzwe ubizi igihe vyakubaho ijya mbere wabifashe gute niya reaction ya mbere wanje kugira nagize ubwoba en disant yuko kabaye bikirambaba nuraza kwishura nayenze ngo ndagagari kwipiripiri muga kana gapiripiri n'akahe nagize ubwoba ko asanzwe byari byo après nyene barabibona muhira carabimbwiye mama ikibazo ukurikira uragifise ndafise ikibazo ca nyuma uramaze kwiba umuhungu amafaranga jamais uramaze kwiba mu buzima bwawe sinzi kwiba wowe ko numvise ryari ngo hari umuhungu wagiye mu duga wiba n'ishenete ya oro Hosy Irakoze jamais de la vie merci beaucoup amasho kudukurikirana mama natangaga Sinoti ngahe
ni sawa. Bon, merci beaucoup. Moi je vais kudukurikira rero ikiganiro ko mubizi ko mubibona ni Karababa. Merci beaucoup Hosy kwa kwishura amakista mamwe. Thank you. Je suis vraiment désolé pour toi kuma question ta. Amagara masamu ndabasigiye. Tuza kuzisigaza ariko normalement après cha tuziga mugabo ko ariko ugite atwebere kujya kutugurira umuceri w'ipirawo sinaza ariko noja kwicumita ibivyambusa kandi ngiye kugipirawo mugabo ndazitwara ko isamba ziraryoshe turabiza abantu bafisa abana turabatahura pana kwivukisha ngo ndazitwara ugati kagakobwa kanje karakuda isambusa kazosa n'ipiripiri zonye hacu. Bon, merci beaucoup Hosy. Murakoze cyane best fan. Merci neza. Cyane gose. Nani uri ibintu bibaganye. Ushwe neza kabisa. Compare abantu tuzaze gukorana wagirageje kwishura. Bakobwa de plus. Hari ibindi byo bizosohoka ku buryo abantu bashobora baduza amaboko bashiringa. Bavuga Yesu. Bwa kameme. Bon ndibaza ariko mutumiro wacu akurikira. Ntimuze mu mworohereze. Merci beaucoup. Merci best femme, we love you.